imwe mu mateleviziyo akomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika wanashaka ndetse no ku mugabane wa Buraya ni Canal Plus so turabira mu match gatandukanye niho rero Kyllian Mbappe yatangiye ikiganiro cyari gikomeye cyane abantu tubabwire ko tusora babwiye hamwe na Canal Plus byose birashoboka ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo kuri Canal Plus Sport 3 niho cyaciye igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho Kyllian Mbappe ariko araganira n'abamenyesha amakuru ba Canal Plus ababwira bimwe mu bibazo byagiye biramushikira kesa so yinjira kwa Madrid kesa so ibibazo bimaze hagati yiwe na equipe de France cyangwa se na Didier Deschamps ibibazo byabereye Stockholm ari muri Sweden bamwagiriza bijanye no gufata ku nguvu bijanye n'uburyo yavuye muri Paris Saint-Germain uburyo atongereje amasezerano muravyibuka hamagagwa muri Palais Présidentiel muribuka agana na Emir wa Qatar bitari bike bavuga ko ashobora kongeza amasezerano nyuma yuko bitari bakabona kagomba kuja kwa Madrid ivyo byose byari mu ico ganiro cyagutse cyaciye kumbonesha kuri Canal Plus igihe cy'atatu z'ijoro masani wacu ari kuri Canal Plus Sport 3 chance kuri chaîne ya 13 ya Canal Plus ariko kandi baje ko bagisubiza ko isandwi mu cagucago bw'uno munsi kuri Canal Plus Sport 1 cyangwa se kuri chaîne ya 11 ya Canal Plus aho birumvikana ko abantu batunze Canal Plus bo bashoboye kuba bagikurikirana kino kiganiro ariko ko atagira amahirwe yo gukurikirana turi hano nka PJ Classic FM nka Sport Zone kugira ngo dushobore kuba tuza tuvyimbe mu mizi bimwe mu vyo umugazwe ya Kyllian Mbappe Lotin yashoboye kuba agenda yishura ku bibazo abamenyesha makuru bagiye baramubaza yavuze ibintu byinshi cyane muri kino kiganiro yakoze ko cyari cyagutse cyane ariko hari byavuze by'inkora mutima ndetse banagiye baramubaza ari navyo tugomba no guhera ko wanashaka abone ko aratubaza one expert ntaye tuzi twe tuzi Bobet mbere muje no gutike mutihanganire cyane one expert abo twaye code ya kupo amafaranga barayariye kandi no kuwa gatanu tugomba kuza tubako ariko no ku munsi dushobora kuba ari nabo mbona bagenda bavuga ngo none twe tutayikoresha Bobet ngo ko mutabitubwira ku munwa nta kundi tubibabwire ku munwa mu betting nande twe ko tuzi Bobet zirica zizi nico civugo kimwe gihari utsinzwe uraronka Mbappe rero mu kiganiro yakoze reka duhere kuri kimwe mu kintu yavuze kinakomeye cyane wanashaka kino gihe kinaraje inshinga abatari bake muri equipe ya Real Madrid muri equipe ya Madrid gushika hashitse Mbappe ni mureke kumpima muri kano kanya ndagomba yuko muzompima mu gice cya kabiri cya saison cyangwa se muri phase retour ati kubera ko niho muri equipe ya Madrid tuba turi ko dutwara ibikombe cyangwa tuba turi ko duhanganira ibikombe ndetse tunifuza no kubitahukana uko ni inkuru yazibatera rero mengara amaze kubitwara muri Real Madrid yababwiye ngo ibi bintu by'uko muri ko muravuga ngo intango zanje nimbi ndiko nkina nabi mu bireke ati kuko muri Real Madrid igikonta cyane ntabwo ari uko Mbappe agomba kuba mwiza igikonta cyane muri Real Madrid nuko equipe itwara ibikombe yanababwiye ati intango za Mbappe sizo zibi kuko na equipe yose muri rusange intango dufise siyo twifuza sinziza ati rero ni vyiza yuko jewe nka Mbappe ivyanje mugomba kubipima mu gice cya kabiri cya saison kuko muri Real Madrid niho tuzoba turiko dutahukana cyangwa se tuzoba tuko turagwanira ibikombe bivuze ngo mene majambo Mbappe yaduteguje Real Madrid nshasha ya vrai tugomba kwitega mu gice cya kabiri cha champion guhera mu kwezi kwa mbere reka nkuko bivuze bwana Mike kumbura abantu tubacishirize ko banumve Kyllian Mbappe ubwo ari karavyivugira kugira ngo kumbura dushobore kwa kwagura kano kantu Kyllian Mbappe yashoboye kwavuga cheka rukantu tugiye gushimikira koko mu byo yavuze byose wabivuze neza ni vyinshi nico cya mbere kiza imbere kuko niko mu bazo abantu bari bakeneye kwitega intango za muri Madrid ubwo two kwitega iki mu mpera nabwo ati reka kunyitega ubunyene ni munyitega mu gice cya kabiri cya saison kubera ko aho mugomba kwitega Madrid ni mu gice cya kabiri cya saison ko niyo tugwanira ibikombe twagiye turavuga kenshi ati nta gikombe gitwago mu 18 ariko birategurwa umuhinga wo kujyara rakaravye reka tumumvirize Kyllian Mbappe hama tugira ico tubivuze ko nyuma y'iki kiganiro yagoze namwe mu mwumve wamutoye cette saison pour l'instant on est là pour toi je veux dire on est là c'est pas le meilleur des débuts de saison que ce soit niyo turi mu Real de Madrid nivyo sinango nziza dans les trophées et on se prépare pour les moments qui vont compter twiteguriye vyabiye baba batwiteza abantu
La Ligue des Champions, on a des matchs à gagner pour aller en barrage et se qualifier. muri UEFA Champions League turafise match tugomba gutsinda kugira ngo tuje muri barrage. On va jouer une finale là dans une semaine, 2 semaines. Ya turafise urukino rwa final dushobora kujamwo muri Super Coupe d'Espagne. Au final, au Real, c'est où qu'on t'attend dans la uno munsi nimo twitega hano Madrid igomba kwitega mu gice cya kabiri cya saison ni ibikombe bitwagwa ni ugomba gutanga buri kimwe cyose. Ya ati nimwatanguye neza ati nta kibazo kumbure harabashobora kubavuga ko nabivugiye amajambo rero kuri YouTube channel yacu reka ndabivuze kandi abantu bavyumve. Comment tu la décrirais cette saison pour l'instant? Où on en est? On est là. Ouais. Pour toi, je veux dire. Ouais, on est là. C'est pas le meilleur des débuts de saison, que ce soit collectif ou individuel. Mais on y lise dans tous les trophées et on se prépare pour les moments qui vont compter. Aujourd'hui en Liga, on est là, on a un match en retard. Si on le gagne, on passe premier. La Ligue des Champions, on a des matchs à gagner pour aller en barrage et se qualifier et être là. Et après, on a déjà gagné un trophée, la Super Coupe d'Europe. On va jouer une finale là dans une semaine, 2 semaines, pour gagner un deuxième trophée en 3 mois. Mais après, c'est sûr que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais au final, au Real, c'est où qu'on t'attend dans la deuxième partie de saison. C'est là où on t'attend, c'est là que les titres se gagnent. Et c'est là où réellement tu vas être jugé pour cette saison-là. C'est pas le meilleur début de saison. Mais on se prépare pour les trophées qui vont compter. On a déjà gagné la Super Coupe d'Europe. On est là. Turahari. Ni chaka yambwiye ati nubundi niho turi. Ugomba kwitega Real Madrid mu gice cya kabiri. Gusumba Real Madrid uri kurabona no munsi. Mbappe mubi ni equipe yose muri rusange. Yatanguye itameze neza ariko tugwanira kugaruka nka equipe nkuri twari Ibikombe. Aya majambo ya Mbappe ko twumva ku bwanjye akoresheje imvugo ya diplomasi cyane afisa agaciro ku bwanjye. Avuze yuko twobitega mu gice cya kabiri cya saison nka equipe Real Madrid nubwo iwakishiramo ati nanjye ubwanje mugomba kunyitega mu gice cya kabiri cya saison kubera ko niho tuba turiko turagwanira ibikombe ndetse turi na Serie A. Bimuyandi majambo Mbappe duteguza Mbappe mwiza ameze nka mushasha kandi mu gice cya kabiri cya saison gusumba turiko turabona umugeni ndetse no gusoma na equipe Real Madrid turiko tubona akakanya. Aya majambo ya Mbappe kubwa wafisa agaciro kangana gute niki cyo cyatumye ashingira ngaho akavuga ko equipe igomba kwitwara neza mu gice cya kabiri cya saison. Naho atari kera hanageze wanashaka bonus. Ya reka shingire ko ibintu yavuze ati c'est pas le début de saison parfait nkuko twaratuvyiteze cyangwa le meilleur début de saison mugabo meilleur début de saison kuri inde kuri Mbappe cyangwa kuri Madrid. C'est pas meilleur début de saison kuri Kyllian Mbappe ariko kandi sina saison sini intango nziza kuri Real Madrid. Yaba Mbappe yaba na equipe muri rusange ni vya bindi twavuze equipe imbere y'umukinyi. Intango mbi za Madrid zovugisha abantu gusumba intango mbi za Mbappe. Mugabe intango mbi za Mbappe Madrid imeze neza byovugisha abantu ariko atari cyane. Rero yabivuze avuga ati nivyo twatanguye nabi resultat dufite no musi cyo twari twiteze cyangwa se cyo twamerita kuronka en fonction y'ivyo twatanze cyangwa se en fonction y'uburyo equipe yaragiye ku isoko en fonction y'abakinyi equipe bisa ariko yibukije abantu ati muri La Liga abantu ntimwibagire ko turi mu kibanza cya kabiri avec un match en retard hamwe twoyitsinda twokwisanga imbere hama tugatanga urundi rugendo rushasha. Uko nukuri twarabonye equipe ya Madrid yisanga inyuma ya Barcelona kavuga ati kirani tugitsinze bizogenda neza ugatsindwa na Bilbao nyuma yo gutsindwa na Bilbao Barcelona gacisinda ariko gacugaruka muri weekend Barcelona kanganya wo utsinze Girona bivuze ngo biriko biragenda bivari arukuntu equipe zigenda zihana mahigwa ariko ikintu cyonyene yashimikiye ko nemeza ijana kwijana nuko muri La Liga equipe ziracari muri course. Nimba equipe zikiri muri course nka Real Madrid nk'umufavori afite kino gikombe wari favori gusumba undi wose ugomba kwibutsa abantu n'ubundi atumusaruro ntanze siho abantu bari biteze ariko mwibuke ngo nibirarangira kuko n'uri imbere yacu ntacarakora cyo tuma tumuvinyuma kuko ahubwo mwibuke ngo turafise amahirwe yo kuba twaba mbere mu gihe dutsinze kirara. Aho ni muri La Liga kesa zo kote ya equipe ya Real Madrid meme no kurande gwe nawe yabivuze ati erega ibuka yanse kwirwa aravuga iby'ibitsinda afise n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo yashimikiye kukuba equipe arazingo equipe ni yatanga umusaruro mwiza nanje nzoba ndi mwiza. Ibuka Real Madrid mwakoheza mu ntango za championnat n'ubundi yari equipe isanzwe ibayabaye tutabone jo hayo bamaze gutakaza kare Mustafa Benzema mugabo plus
iminsi kwiyagira haca plus abakinyi bigiriye icizere dutangura kubona Vinicius Junior ateye ubwoba yamaze kumenya ngo Benzema yahavuye ni Jesse gende umugabo mu rugo ngomba gufata ama responsibility ashoboka dutangura kubona equipe itanguye kuba nziza uko munsi uhaca Real Madrid kaduza niveau muri Champions League iriko iragogwa n'ize equipe zo mu Budagi za Union Berlin iriko iragogwa na za Napoli mugabe kazitsinda bona yagowe Jude ni mwiza Real Madrid kagendera evori wa komunsi kumuzi je amajambo Mbappe yavuze sino yapinga kandi sino nayemeza 100% kuko ivyo muri kazoza bibari ivyo muri kazoza nyene mugabe abantu nto yapingira ni hehe maze kubona equipe zabaye mbi kenshi muri fazare returu zikaza zimeze neza cyane kandi wanashaka Mbappe kandi equipe nta kintu kubera equipe cyotuma idepanda kuri Mbappe kumva ngo Mbappe ni mubi turabura Madrid ahubwo nawe yashimikiye kuvuga ngo Madrid gusa twe twiteze kandi Mbappe wanashaka mu gice cya kabiri cyasezaho ibikombe bitwagwa kandi Mbappe wanashaka turamukritika kubera ko atari mubi ahubwo kubera ivyo tumenyereje atari ivyo ariko araduha bien sûr Ancelotti igihe yarakigarutse ko muri conference de presse arababwira ati hari abandi bakinyi mu yindi migwi babi batariko baratanga nk'ivyo Mbappe ariko aratanga ariko ibinyamakuru bitariko birabagarukako nuvuga ngo nimba Mbappe ibinyamakuru biko biramugarukako parce que Mbappe twamenye mwiza version yiwe dushaka atari turiko turabona ibinyamakuru bigomba kumugarukako cyane nuvuga ngo Mbappe ni nawe mukinya ashobora kuba afise ibitsindo vyinshi muri Real Madrid no mwanya tuvugana kuko afise ibitsindo bigera ku 9 muri La Liga yego afise igitsindo kimwe muri Champions League canke kimwe ya kuko bamaze yatsinze imbere ya Stuttgart kuri Lille ntiyatsinze kuri Borussia Dortmund ntiyatsinze no kuri Milan ntiyatsinze no kuri Liverpool ntiyatsinze afise igitsindo kimwe nuvuga ngo afise ibitsindo 10 toute competition confondue muri kano kanya niwe mukinyi mwa mbere mwiza muri Real Madrid afise ibitsindo vyinshi kandi vyanagomba nuko Mbappe ari waba meilleur buteur wa equipe mugabo 11 na passe decisive zigera kuri zimwe kanya Mbappe twamushakamwo siyo turiko turabona mu Mbappe nico gituma umve ibinyamakuru ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bavuga ati Mbappe muri Real Madrid vyaranse kandi bien sûr vyaranse kuko Mbappe wa vrai occasion zine kuzitsinda zose cyo gutsinda zitatu vyari ibintu bisanzwe mugabo no musasi gagera ahantu n'imbere y'igora sigara barana gardi ko barira munani reka Landry tuanze tugaruke gato kuri tutuntu twibikombe yavuze hama nukuvuga ngo ubu n'umusaruro collectif kuri equipe hama duheze tugaruke kuco nawe yivuze ko kubijanye nibihe bibi avuga ati ibihe bibi ndazi equipe umukinyi wese yoshikirwa nibihe bibi kandi bibaho tuze kumva ico yavuze ko mugabo unkundire tuanze turangize kwa kakana yibukije abantu ati muri UEFA Champions League on a 3 matchs aganye dufise matches ati imbere yacu tugiye gutsinda kugira ngo dushobore kuba tuja muri barrage turabe ko twokwikarifya muri kilo 18 gishica makarakantu gakomeye ariko niyibagira kwibutsa abantu ati dufise Super Cup twamaze gutwara deja on a déjà gagné la Super Cup muravyibuka batsinda Atalanta Bergamo kandi yaratsinze gwarukino rwego mbere nk'umukinyi wa Real Madrid ariko kandi yibukije abantu ati ibikombe biraje vuba cyane dushobora kwisanga muri finale ya Super Cup d'Espagne hariya muri Arabia Saudite atiyo n'indi challenge ico n'ikindi gikombe kije imbere yacu tugomba kurwanira vyanka bikunda ariko kandi yaje kubashimikira ku gice cya kabiri cya sezo ariko igice cya kabiri cya sezo birumvikana yuko ni motivation kumbura ashobora kuronka après iyi Super Cup kumbura mu wabayitwa mugabo nawe yavuze ati c'est notre coupe aganye tinwa mwanya wo kubona Madrid nyuma yo gutwara Super Cup ariko kandi dufite touch na ko touch yo kuja kugwana muri La Liga na Super Cup Europe ati mugabo kandi tunafise urukino rw'ikirarane finale mu zibice zitatu ariko kandi tugomba kuba beza ngo tuyitawuka ariko abantu kandi nibadibagire ko turi nyuma y'uri imbere yacu aturusha inota rimwe ariko tunafise ikirarane dushobora kumwegereza cyangwa tukanamurenga mu gihe twa turutsinze abantu nimwibagire ko twatwaye Super Cup abantu nimunibagire ko igice cya kabiri cyazize ariho trophy zitwagwa nkundira rero navuga ngo dukurikirane gataka kantu kumburera ndira cagira ica kavuze ko n'abantu abadukurikiranye kumbure kugira ngo duave durangiza iyi dossier ko ibindi turabica ko twirenganira twumva ico yavuze kubijanye niyo umukinya bari mu bihe bibi kwande gwa Kyllian Mbappe avuga ati il y a des difficultés dans la vie qu'il faut parfois affronter il y a des moments difficiles mais il ne faut jamais se renier reka tumwumvirize Kyllian Mbappe ico yavuze ku bihe biba bigoye abakinyi bagenda baracamo. Arrête de parler parce que de toute manière quoi que je dise on l'interprète mal. Ouais, des fois tu te dis ça. Je me suis déjà dit ça. Mais tu représentes beaucoup de choses.
Tu représentes beaucoup de choses pour les gens, tu représentes beaucoup de choses, tu défends des valeurs. Et il y a des difficultés dans la vie qu'il faut des fois affronter. Il y a des moments difficiles, mais ati hari ibihe bigoye dans n'importe quelle difficulté. umuntu ategerezwa kugwana navyo si vyiza guca umuntu ahunga ibihe bigoye kuko bibaho. Je l'ai vu un milliard de fois ce film. Mais oui. Non, mais c'est l'histoire, quoi. Ouais, sauf que moi, moi j'ai pas de toile, on m'a pas piqué. Ouais. Mais t'as des grandes responsabilités. Et des fois, je les ai revendiquées. Hein. Il y a des choses que j'ai revendiquées, des fois, des choses qui me sont tombées dessus. Donc c'est un mélange de toutes ces choses qui font que, voilà, tu es ce que tu es aujourd'hui. C'en est où ta relation avec l'équipe de ati ivyo nagenda acamwo ivyo nagenda atanga ni vy'uno musi abantu bituma banyiyumvira ukundi bakaba bonshira ko ino pressure ikomeye bariko baranshira ko bivaye n'ivyo namenyereje abantu. J'ai toujours dit que pour moi la sélection il y avait rien de plus important, donc pour moi mon amour de l'équipe de France il a pas bougé. ati ku bantu bagiye baragaruka ku mugwi serukagihugu w'Ubufaransa birumvikana ko nyuma y'ibihe biba ariko urukundo rwanje ku mugwi serukagihugu w'Ubufaransa nabwo nyene rwagumyeho ntaho ruraja ejo canke ejo ndifuza gusubira Déjà ça a commencé déjà en septembre. kumva ko ndi umukinyi w'umugwi serukagihugu w'Ubufaransa ndavyiteze kandi cane. Où je lui ai demandé de ne pas aller parce que je venais d'arriver à Madrid, j'étais dans une maison qui n'était pas la mienne mentalement. ati ubwa mbere narisabiye kutaja mu gihugu J'étais à 100% et j'ai toujours dit que niho nariko ndaje Madrid sinari bwabe neza ijana ku ijana nagira nimukire mu nzu hatari gwanje nafise ibibazo bigiye bitandukanye biba ngombwa ko nsaba umenyereza kubera ko nameze neza ijana ku ijana yo kuba tompamagara. rien du tout. Le coach avait dit qu'il voulait voir des nouveaux joueurs. Je dis écoute, bah voilà, pas de casse-tête. Viens. Après, il a insisté pour que je vienne. C'est vrai que ça s'est pas très bien passé. ati yari yadusezeraniye umenyereza ko agomba kugerageza abakinyi bashasha namusabye ko noza ariko aguma nsaba ko noza biza kuba birangira nje ariko nivyagenze uko nari ndavyifuza. Pour l'équipe de France et le niveau international. Après, il y a eu en octobre, j'étais blessé. Il y a eu beaucoup de discussions sur ça, mais finalement, j'étais mu kwezi kw'icumi nari nababaye harabaye kuvugana kunini cane ariko et c'est pas que j'étais pas havuzwe byinshi ces discussions. Moi, j'ai ku bijanye n'ivyabaye. fin de matinée, la liste à 14h pour me dire écoute, on a parlé avec le club, les docs ont parlé. Nyuma yaho gato nje kwamvugana n'umugwi mbona liste arambwiye ati twavuganye n'umugwi Je sais que ça fait beaucoup parler parce qu'au final, après j'ai joué. biraboneka ko J'étais pas rétabli à 100%. utoza ariko vyaravugije abantu bivaye nuko ekipe yari yankinishije urukino. Et ensuite, il y a eu novembre. Mais novembre, je peux pas dire. kwezi kwa 11 Parce que nta kintu hanini novuga c'est une décision du coach et je me range derrière ce qu'il a ati dit. yabaye ingingo y'umukoca nari nifuza kuza mu gihugu Après, il le dit en conférence de presse. ariko Il dit qu'on était deux. arambwira ko bidakunda ko noza yaranabivuze mu kiganiro y'abanditsi n'abamenyesha makuru avuga ko twavuganye kugira ngo sinze mu gihugu nemeranya n'ingingo yiwe nari nifuza kuza ariko yafashe ingingo y'uko noza mu gihugu niwe vyose abibazwa muri rusange. Je voulais aller, mais je peux pas dire pourquoi. nari nifuza kuza ariko sinovuga ikintu nyamukuru Ati kuko ingingo niwayifata. uwo ni Kyllian Mbappe byumvikana ko yagarutse no ku bindi byinshi bigiye bitandukanye harimo ibyo kuba atatumye ko muri equipe nationale kuko ibi vyari kombine n'intango zo kwa Madrid avuga ati ibihe bigoye birabaho ahubwo ni guhangana navyo hakubihunga. nakunze akantu yavuze bariko baramubaza ikijanye na equipe nationale y'Abafaransa avuga ati jewe nambaye kapitani itandukanye ni Hugo Lloris yambaye. Ati kuko jewe kapitani nambaye bansaba vyinshi gusumba ibyo basavye Lloris. Tire kuba ntaje muri equipe nationale y'Abafaransa ntibisiguye ko urukundo nari mfise kuri equipe gwamaze kuba rurangira no, ahubwo equipe y'Abafaransa impora ku mutima yagarutse kuri vyinshi vya Benadesha. Batari igihe ntaje muri equipe nationale je namwisabiye ko nagize ikibazo c'imvune n'igihe rero duheruka niwe yasivye kumpamagara kubera imvo ziwe tudashobora kumenya. Umusore mentalma yishura nk'umuntu w'umugabo cyane ahubwo arashaka Mbappe arashaka novuga ngo abantu bamuba hafi muri bino bihe kuko nkuko yabivuze iriya de moment difficile umuntu agenda arafronta mu buzima mugabo icingenzi no kumenya mu bihe ndimwo ngwana gute apana guhunga uhunze biragutsinda. yanagarutse n'ibyo ni Stockholm muri Sweden bamaze bati uberutse waragirijwe ibijyanye no gufata ku nguvu habwira ati nubwo wabinyagirije nta mutaye na ronse nta convocation na ronse bivuze ngo igipolisi ntigeze kinkurikirana kuri ivyo munyagiriza ngivyo bamaze kwabizana kuri YouTube yacu avuga ati j'étais surpris tinayo tangaye je suis toujours surpris ati ndacabandanya gutangara
ce sont des choses qui débarquent que tu ne vois pas venir ni ibintu ubona bikorotse ariko bitagira aho bivuye je ne pas reçu de convocation ati sindigera mbona abantu bakomagarika ugwariko cyangwa se go kunuma kugira ngo nje kuburana le gouvernement suédois n'a rien dit uburongozi bwo muri Suède ntacyo buravuga cyangwa se abatware bariya si la justice me convoque j'irai tout simplement hamwe ubutungane bwonuma zitaba nkuko bisanzwe atabo birumvikana ko bavuze amajambo menshi ariko bigaragara ko turanangiza kuri kano minota umwe gusa bigaragara ko muri rusangi iya duteguje Real Madrid nshasha mu gice cya kabiri cya saison witwa Kyllian Mbappe muri rusangi unankundira ko kantu tubagiye Juma wakoze kuduhuza Juma genda nkubitiyemo kariya kantu ka Emir di Qatar kariya kuko nako karavugije abantu cyane tugomba kuzoza mu byeranze umwaka kuri Kyllian Mbappe igihe amwongoreye mu matwi amwongoreye mu matwi kumbure karafite ico aho gahuriye na nibi nkuko bwana Michael bivuze biriya by'i Stockholm byabaye n'ibindi bigiye bitandukanye ariko Kyllian Mbappe n'ubundi yaje kuba yibutsa abantu ko yaje Madrid bigoye nawe wabivuze Madrid nikira bamubiye yari yiteze yaciye agaruka ku kantu ka Emir di Qatar muravyibuka yabivuze uburyo ari karimuka biza kuba ngombwa ko twarabasiguriye ko hariho treve mu kwezi kw'icenda Kyllian Mbappe yagize gute yitabye habayemo Brad Offer hagati we na Equipe de France umuryango ukintervene akamuhamagara ariko ntivyageneza muri buka ni kiriya gihe Butaliyano butsinze abafaransa kuri Stade de France yari kuri bande touche ajyana yari kuri bande touche mugabe ico gihe tumweko avuga ati simeze neza ijana kwijana nimugerageza abandi ndiko ndi mukanda cyane mushashi Madrid ni muke mu nzuna ntamenyere nibindi agerageza kwerekana ibibazo yinjanye Madrid ariko kandi ugaje tugaruka kwako kantu igihe atumwako na Emmanuel Macron hari inama mu gihugu cy'Ubufaransa hari yakunze nkuru abantu batari bake bari bazi ngo uno mugabo w'umutunzi wo muri Qatar ari karamusaba kuba yoguma muri equipe ya Paris Saint-Germain ariko yaje kwabishya abana aravuga ati buriya yaranyongoreye arambaza ati ambwira ngo abantu bibaza ko turiko ndiko ndagusaba kongereza yindi contract cyangwa ndiko ndaguhindi offer kugira ngo wongereze contract ariko ntugira ubwoba kurikirana indoto zawe genda ushitse indoto za kuko yanagarutse n'inyuma yaho gato ku mubano wiwe mu myimenyerezo na Lionel Messi nyuma yuko Lionel Messi yareje kuba mutsinda muri final y'igikombe cy'isi avuga ati bagahita bahura muri Paris avuga ati numwe mu baransazi beza nigiye ko buri kintu cyose cyari gishoboka mu mpira w'amaguru ati ni kenshi cyane muri entraînement negera Lionel Messi nkamubaza ni ibi bintu kuki ubikora kuno ubikora kuno kubera iki ati nawe yambere umwana mwiza akanasigurira vyiza ati rero umukinyi mwiza ati mugabo kandi na nyuma yuko finale twakinye hagati y'u Bufaransa n'u Argentine ati mugabo nawe yarambonye mu impano nziza nk'umukinyi mwiza ati kuko dusubiye mu Paris Saint-Germain bwacu bugwira dusubiye mu muzwi wa Paris Saint-Germain nyuma yuko dukinja finale yamukwiza kanambwiye ati nivyo waritanze Siko nugira ikibazo kigikombe baramaze kugitwara wari umwanya wanje nanje wo gitwara sinumva bimbere nka motivation ati nimbere yo kugitwara waranansinze nuko rero bimeze ku kiganiro Mbappe yavuze byinshi Canal Plus yavuze ibintu byinshi cyane yanavuze ko buriya yavuze kuri muto we Ethan Mbappe aravuga ati petit frère Real Madrid yiwe yari Paris Saint-Germain tinaganiriye nawe cyane iyo mbwira ko bona buri kimwe cyose mu gwa Paris Saint-Germain nari kwemera gwe bindoto zane nkaguma muri Paris Saint-Germain kugira ngo nawe yorego ariko nabwo yarambwiye ati muri Paris Saint-Germain ntacyo tukiyateze genda nanje nzomenya uko ndondera kuko murabona ko yaciye ashigwa mu Endezirab yaciye ashigwa mu basogwa nyuma yuko Kyllian Mbappe asotse mu gwa Paris Saint-Germain uno munsi Ethan Mbappe mu gwi wa Lille nubwo navuga ngo yaramazigiye mu mvune menga yaramaze kuhagaruka mu myimenyerezo birumvikana ko ikiganiro je norangiza mvuga kuri no mugabo witwa Kyllian Mbappe buriya ibiba vyose uyu mugabo afise mu mutwe yakomeye cyane oya Mbappe performance uyu mugabo en terme de communication kuyaga n'abamenyesha makuru ashobora kuba rumwe mu bakinyi no musi dufise bakina umupira w'amaguru bazi kuyaga n'itangaza makuru gusumba abandi Mbappe nuko adahuko utazokumva bya bindi byigeze kuba yakoze ko ndaranga akarore kuri Zavi zavuga mu itangazamakuru bigatuma barukwagaza agahindura ibyumviro bya byose ambwiye ati ndorurutse indege ivyo uvuze duhurira muhira utekera utwawe nuko rero bimeze kuri Kyllian Mbappe alias Slotina umufaransa w'imyaka igera kuri 25